Yesu ashimwe, haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, uyu mwanya twongeye kugirirwa ubuntu n'Imana kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turagira ngo dusubukure canke dukomeze ubusobanuro ku gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Nkuko twabasezeraniye, uyu munsi turagira ngo tuganire amajambo y'Imana aboneka mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 13. Ndagira ngo rero iki gihimba tugisome cose, hanyuma duce tubasha rero gusobanurirwa na mpwemu w'Imana. Buri muntu wese atega amatwi kandi yitegure, maze izi nyigisho uzifate nka nkama. Imbere ya byose rero reka tubanze tuje imbere z'Imana dusenge. Uhoraho Mana Data, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli, uyu munsi mwiza turanezerewe ko twongeye kugirirwa ubuntu aka kanya keza. Ndasabye mpwemu yera aze muri jewe, ndasabye amaraso ya Yesu abonekeko, ndasabye ubwiza bw'Imana bwongere kuba muri no jambo ryawe. Mana uhoraho, ndasengeye abagize groupe b'amaso, ndasengeye abagiye gukurikirana ijambo ryawe Mwami, ndasengeye ubwoko bwawe, ndasengeye inshuti z'umusaraba, ndasengeye abari ku murimo, ndasengeye bene data bose, wongere kubahingura no kubavugutira no kubeza. Ubu butumwa bwiza tugiye gusangira bugire ico bumariye umuntu wese, maze yakire mpwemu yera, yuzuzwe ubushobozi, yuzuzwe inkomezi, yuzuzwe imbaraga mw'izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, ndabigushimiye. Haleluya, izina ryawe rihabwa icubahiro. Mbisenze Imana mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data, kaze dusangire amajambo y'Imana. Turagira ngo dusome igitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimba ni 13. Turasoma duhereye ku murongo w'igihimba ca 12 umurongo wa 17. Turaza kwinjira mu gihimba c'13, turahera ku murongo wa mbere, turaza kugeza ku murongo w'18. Nuko rero reka dusome mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ivyahishuriwe Yohana igihimba c'12 umurongo wa 17 haravuga ngo, ico gisato kigirira wa mugore inzigo, kirigira ngo kirwanye abo mu rubyaro rwiwe basigaye bitondera ivyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Turakomeza 13 duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo, Yohana yerekwa ibikoko bibiri. Gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga, mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga, gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yaco hari imigara 10, no ku mitwe yaco hari amazina y'amarogotano. Ico gikoko nabonye casa n'ingwe, amajanja yaco yarameze nk'ayidubu, akanwa kaco kari kameze nk'ak'intambwe. Ca gisato kigiha ububasha bwaco no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye. Muri ya mitwe yaco mbonamwo umwe usa n'ukomeretse akagirire, uruguma rwocishe rurakira. Isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira, batazira ico gisato, bagisenga kuko cahaye ico gikoko ububasha bwaco, batazira na kino gikoko bagisenga, bati ninde ahwanye n'iki gikoko, kandi ninde ashobora kukigwanya? Gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ivyo kurogota, gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42. Giteranura akanwa kaco, kirogota ku Mana, kirogota no kw'izina ryayo, no kw'ihema ryayo, no kubaba mw'ijuru. Gihabwa kurwanya abera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Kandi ababa kw'isi bose bazogisenga, umuntu wese atanditswe izina mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumve, namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri, namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicishwa inkota. Aho niho ukwihangana kw'abera guserukira, bona ukwizera kwabo.
kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mw'isi gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama kivuga nk'igisato, kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yaco kigobera isi n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere cakize uruguma rwocishe, kandi gikora ibimenyetso bihambaye, kimanura umuriro uva mw'ijuru utibukira kw'isi mu maso y'abantu, kizimirisha ababa kw'isi ibimenyetso cahawe gukorera mu maso ya ca gikoko, kibarira ababa kw'isi gukora igishushanyo ca gikoko cari n'uruguma rw'inkota kigahava kikabaho, gihabwa guha ico gishushanyo c'igikoko guhumeka, ngo ico gishushanyo c'igikoko kivuge kandi cicishe abatazogisenga bose, kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegemvya n'abagurano bashirwako ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura canke ico ashora atari ufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharure igitigiri c'ico gikoko n'igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco n'666. Yesu ahabwa icubahiro. Imana ibahezagire cane bwoko bw'Imana. Turagira ngo rero duce twinjira mu busobanuro nk'uko tubibonye aya majambo n'amajambo afobetse mu buryo butangaje, ariko kandi agenda asobanurwa mu buryo bwa mpwemu yera. Ndagira ngo mwene data witegure ubusobanuro. Yohana yerekwa ibikoko bibiri. Ibi bikoko bibiri biratandukanye n'iki gisato twabanje gusoma ku murongo wa 17 wo mu gihimba c'12. Kirya gisato carigiriye kimaze guhiga wa mwana umwe yavyagwa akajanwa ku Mana nkuko twayibonye mu gihimba c'12. Rero kirya gisato carigiriye ngo kirwanye abo mu rubyaro rwiwe. Mu kuza kubagwanya rero caciye kigenda kurondera igikoko kizoshira ku ngoma kugira ngo igisato gihe igikoko ubutwari n'ububasha n'ubutegetsi n'inkomezi kugira ngo kibashe gukoresha yandi mayeri. Ubwa mbere muribuka yuko Satani mu guhama abantu b'Imana yakoresha kwica no kurimbura. Intumwa za Yesu zarishwe igihe Yesu yazisiga mw'isi ababwiye ati mugende mu bihugu byose mubwire abarimwe bose ubutumwa bwiza. Harabayeho guhamwa no gutotezwa. Bamwe barishwe bishwa n'inyamaswa baribwa n'ibikoko, abandi baratemaguwe, abandi bagaburiwe inyamaswa, abandi bicwa urubozo. Nuko rero inyuma yaho Satani amaze kubona yuko ivuga butumwa ryabandanije rigakomeza, Satani yaciye afonda uyundi mugambi wo kugira ngo ashinge ubutegetsi bwo mu rwego bw'ububasha bw'umwijima, kugira ngo abantu bazimire batabizi, bibaza ngo bariko barasenga, bibaza ngo barimo barakizwa, ariko ahindure imikorere y'abasenga, ahindure uko intumwa zahora zisenga, ahindure uko ubukristo bwari bwarashinzwe na Yesu Kristo igihe yavuga ngo nzubaka ishengero ndarishinge kuri urwo rutare ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Mwene data, igituma turiko turasangira mu majambo no kugira ngo burya bubasha Yesu yakoresheje mu gushinga rya shengero ku rutare n'ubu biracakomeza. Yesu aracari muzima, Yesu yarazutse, Yesu n'umwami. Nico gituma wowe nanje tugomba kubera amaso ubugingo kugira ngo dukomeze umurimo wo gusobanurirwa mu buryo bwa mpwemu yera. Igihimba ca 13 rero tubanza kubwirwa igikoko ca mbere. Igikoko ca mbere, umutwe w'amajambo watubwiye ngo Yohana yerekwa ibikoko bibiri. Ndagira ngo dusobanure igikoko ca mbere, turagihera ku murongo wa mbere tukigeze ku murongo w'10. Iyi mirongo 10 yose
idusobanurira igikoko ca mbere. Mwumve mutega amatwi bene data, kuko igice kigira kabiri tuza gusobanurirwa ibindi biteye ubwoba kandi bitangaje. Umurongo wa mbere rero hano uravuze ngo gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga. Iki cahagaze ku musenyi wo ku kiyaga ni kihe? Ni ca gisato, cya kindi kimwe cadondaguwe mu gihimba c'12. Hanyuma rero gihagaze ku musenyi wo ku kiyaga, kica gihamagara rero igikoko kiva mu kiyaga hagati. Hano gusobanura ngo kiva ku kiyaga no kuvuga ngo caje guhagarara mu bantu. Abantu bameze nk'umusenyi wo ku kiyaga. Ikiyaga gisobanura ubwinshi bw'abantu, no kuvuga ngo niho Satani yahagaze. Satani ahagara muri la population, ahagara mu by'abantu bakunda. Abantu benshi bazimiriye mu by'isi, ariko Satani arimo arabakoresha, arimo arakoresha iby'isi. Mwene data, tegura ubugingo bwawe woye kuzimirira muri ibi by'isi. Haleluya. Ngo Yohana gizacyabona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga. Iki gikoko ciburutse kiva mu kiyaga cahagurutse kituruka mu bantu, caturutse mu bwinshi bw'abantu. Nanone no kuvuga ngo Satani yisunga abantu, yisunga ubwinshi, yisunga aho abantu benshi bari. Yesu yaravuze ngo mwirinde ntimugace mw'irembo ryagutse n'inzira yagutse, kuko bijana mu mahonero, ariko muce mw'irembo ripfunganye, muce no mu nzira ntoya, kuko ari byo bijana mu bugingo. Nuko ngo ico gikoko cari gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Aya mahembe 10 n'ubutegetsi bwo mw'isi bugenda busaranganya, busabikanywa kugira ngo bikoreshwe mu kugira ngo iyi mitwe 7 ibashe gukora. Iyi mitwe 7 nayo murabizi yuko ari bwa butegetsi bwa Satani bwahereye muri Egiputa, buraza busubira hariya muri Siriya, busigiye muri Siriya burakomeza bubandanya muri Babuloni. Hanyuma bubandaje muri Babuloni burabandanya buca mu Bamedi no mu Baperesi. Burangije Abamedi n'Abaperesi buca mu Bagiriki. Abagiriki baratwaye, bamaze gutwara bashikiriza Abaroma. Abaroma nibo bari bariho igihe Yesu yavuka. Muribuka yuko Yesu avutse, Herode yarondeje abasoda, arungika abasoda kuza kwica abana bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, kugira ngo bahige Yesu, kugira ngo apfe, kugira ngo ntazoba umwami. Ariko Imana iramuhungisha. Yesu ahungishizwa muri Egiputa, nuko aza kugaruka ari uko Herode yamaze gupfa, yasezeye. Mwene data, utega amatwi wumve ingene kino gisato carondeye kigashakisha kugira ngo kizimize kandi gihenebereze inzira y'agakiza, kandi cifashisha ubutegetsi bwo mw'isi, cifashisha rubanda nyamwinshi, cifashisha ububasha bw'abantu. Mwene data, tega amatwi wumve, reka dukomeze twumve iby'ico gikoko. Mwene data, umurongo wa 2, tukiri ku murongo wa mbere havuze ngo ku mahembe yaco hari imigara 10, no ku mitwe yaco hari amazina y'amarogotano. Aya mazina y'amarogotano n'amazina abantu benshi bakunze kubona bakibaza ko ari amazina meza, ya mazina yo kwiyita ivyubahiro, ya mazina yo kwiyita umwami, ukiyita Imana, ukiyita umurevera, ukiyita amazina yandi mwe Yesu yihaniza. Abandi bakiyita yuko ari abantu bakomeye, mbere bamwe barasengwa. Ndagira ngo nkwibutse yuko ca gihe ishengero rimaze kuburabuzwa, ico gihe babuzwa kutagira uwundi bita umwami atari umwami w'i Roma, uwo bita Cesare, niwe bagomba kwita umwami, niwe bagomba kwita umwami. Ibi Yohana yabihishuriwe mu gihe c'ubutegetsi bw'ibanze bwa Antikristo. Igihe Antikristo yagombye kugira ngo ashinge ingoma yiwe, bategekwa gusenga umwami, bakamwita umwami, bakamupfukamira. Ariko intumwa zagomba gusenga Imana yo mwijuru, zagomba gusenga umwami w'abami Yesu Kristo, zagomba guhimbaza Imana yoyo yarungitse umwana wa Yesu Kristo akaza kudupfira ku musaraba. Nta wundi mwami ariho agomba gusengwa, kuko abami bo mw'isi barategeka, barayobora, ariko umwami wo gusengwa n'umwe gusa, n'Imana yo mwijuru, ni Yesu Kristo Munyanazareti watwitangiye ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aya mazina y'amarogotano rero ni ya mazina y'ivyubahiro, ni ya mazina y'amadini, amadini yo kwitwa ko ari abantu baberanda,
ko ari abantu b'abatagatifu, ko ari abantu buzuye mpwemu, ariko imbere ari nk'amagufa y'abapfuye, ari nk'imva zirangaye. Abantu benshi biyita amazina meza mu rwego rw'amadini, mu rwego rw'ibyubahiro, mu rwego rwo gusengwa, mu rwego rwo guhimbazwa imbere z'abantu kugira ngo babahe icyubahiro, babasenge, ariko ari amazina ngo ni amazina y'amarogotano. Umurongo wa 2 rero uratubwira ngo ico gikoko nabonye casa n'ingwe, amajanja yacu yari ameze nk'ayidubu, akanwa kaco kari kameze nk'intambwe, ca gisato kigiha ububasha bwaco no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye. Aha turacari mu ntango y'ubutegetsi bwa Antikristo. Byatanguye ryari? Byatanguye kiriya gihe co muri irya ngoma y'Abaroma. Muri kiya gihe mwibuke ko na Yesu yavutse hari ingoma y'Abaroma. Ubugiriki bumaze kurangiza, haciye hinjira ubutegetsi bw'Abaroma. Ngo ico gikoko nabonye casa n'ingwe. Iyi ngwe rero ni ibi bikoko byabanjirije guhera n'ubwami bw'i Babuloni n'Abaperesi hamwe n'Abagiriki, hanyuma bikaza kwivanga, bikaza byose gupoperanirizwa muri ico gikoko Yohana yarariko arahishurirwa. Ngo casa n'ingwe, amajanja yacu yarameze nk'ayidubu, ngo akanwa kaco kari kameze nk'intambwe. No kuvuga ngo categeka cisunze ibindi bikoko byakibanjirije, categeka cisunze ubutegetsi guhera hariya Babuloni, bukaza hariya mu Bamedi no mu Baperesi, categeka cisunze ubutegetsi bw'Abagiriki. Hanyuma rero naco rero ngo cari gifise amajanja nk'ayidubu, ca gisato rero kigiha ububasha bwaco no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye. Igisato ca kindi kimwe ca mbere caciye giha ubutware n'ububasha iki gikoko murazi ko ari wo wamuhakanye, ari wo wamugararije, umurwanizi yishira hejuru y'icitwa Imana canke igisengwa, umwe azo kwicara mu rusengero akiyerekana ko ari Imana. No kuvuga ngo uyu ni we Antikristo, uyu ni we Antikristo. Ngo yahawe ububasha n'ubutware ndetse buhambaye, yongewe izindi mbaraga. Umutwe wa 3 umurongo wa 3 uravuga ngo muri iyo mitwe yaco mbona mwumwe usa n'ukomeretse akagirire, uruguma rwocishe rurakira. Isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira. Iki gikoko no kuvuga ngo Yohana yabonye gifise umutwe ufise uruguma, rwari uruguma rugomba kucica, ariko ngo rwaruguma rurakira. No kuvuga ngo bisobanurwa ngo hari hageze aho ubu butegetsi bugwanywa, ubutegetsi bwa Antikristo bugwanywa, ubutegetsi bw'Iroma bwaragwanijwe, burasubira buragwanywa. Burya butegetsi bwategeka isi yose buraburagizwa, hanyuma rero bugeraho bushaka guheneberezwa. Ariko noneho mu minsi y'imperuka bwongera kandi gusubukurwa kugira ngo bugaruke ku rugamba rwo gusozera imirimo y'ubuhakanyi, imirimo yo kurwanya Imana, imirimo yo kurwanya Kristo umwana w'Imana. Uwo mutwe rero wari ugiye akagirira, hanyuma urakira. No kuvuga ngo kizogaruka congere gusubira kuyobora, congere gusubira gutegeka, congere gusubira kuvugurura umugambi mubisha wo kuburagiza abasenzi, wo guhakanya abasenga mukuri no mu mpwemu, kugira ngo haze ubuzimire bw'ubuhenebere. Ariko mwene data we nanje nico gituma turiko turabwirwa aya majambo ngo ntihagire uvuga ngo ntiyabwiwe, ntiyaburiwe, ntiyagabishijwe. Nuko rero ngo isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira. Mwibuke ko hashinzwe idini rimwe ry'abemera Imana ku isi, kandi abantu bahatirwa kubatizwa ku mutwe, bahatizwa gukurikiza amategeko mashasha. Bya bihe byo gusenga bya mbere birahera, ntibaba bagisenga nk'uko intumwa zasenga, ntibaba bagihimbaza nk'uko intumwa zahimbaza. Abantu batangura rero kugenda bashinga inyubako n'amazu yo gusengeramwo. Ariko kera abantu bateranira mu mazu ari 5, ari 2, ari 4, ari 6, bagaterana bagasenga. Ntabwo bavogerwa, nta wabinjiramwo, nta wabapfa kubavangira. Ubajemo yagomba gukizwa, yagomba kwihana, yagomba kuzwa mpwemu yera, yagomba kubanza kubatizwa muri Yorodani akibirizwa. Ariko noneho
hatangura rero gushingwa amazu ya publike, abantu batangura gusenga mu buryo bwemewe n'amategeko muri leta, batangura gushinga rero amazu ndetse n'amahwaniro n'amateraniro, abantu batangura rero guteranira rero mu nyubakwa rero, ndetse batangura no gushinga inyubako mu rwego rw'igihugu canke rwo mw'isi. Umurongo wa 4 baravuga ngo batazira ico gisato bagisenga kuko cahaye ico gikoko ububasha bwaco, batazirana kino gikoko bagisenga, bati ninde ahwanye n'iki gikoko kandi ninde ashobora kukirwanya. Harageze igihe abantu batangura kwemera, batangura kuvuga bati ntawoshobora kurwanya, kuko hari umuvuduko ukomeye. Iri dini ryarashinzwe yifadikanya na guverinema, bafadikanya n'ubutegetsi bw'i Roma, barashingwa maze birakomezwa, birabandanya, birashishikagwa, barabikomeza kugeza aho iryo dini ryabaye rikomeye, maze ritangura rero gufuta kwa gusenga kw'intumwa. Abantu baravuga bati ninde yoshobora kubihagarika, ninde yoshobora kubivuguruza, ninde yoshobora kubigwanya. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko vyamaze igihe kirekire kugira ngo ubu buyobozi n'iyi mikorere byatwaye imyaka myinshi, kugeza kuri Martin Luther niho hageze igihe habaho guhakana, niho habayeho guhakana. Icatumye bigaragara yuko habayeho guhakana, Martin Luther baciye bamwita yuko ari umuhakanyi, yuko ari we aje gushinga muvema ya protesta kugira ngo aze guhakana. Ariko hano baravuze ngo ninde ashobora kukirwanya. Mwene data, mbega uno munsi uracari muri uwo mugwi w'abambere bavuga ngo ninde ashobora kukirwanya, canke uri mu mugwi watangujwe mu gihe ca Martin Luther, igihe yahakana, agahakana imigenzo n'imitwarire n'imitegekere y'i Roma, akashinga amategeko 90 akabimanika ku kibambasi, ati nimutanyishura ibi ndasohoka. Kandi koko yahise asohoka, bacamwita yuko ari umuhakanyi. Umurongo rero wa 5 bavuga ngo gihabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ibyo kurogota, gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42. Aya mezi 42 baje kutubwira ivyo mu minsi y'imperuka. Yesu ashimwe cane, kuko ivyo ngo bizorekerwa mu maboko y'iki gikoko. Ariko hazogera igihe rero hazoshingwa amezi 42 ya nyuma. Ayo mezi 42 ya nyuma azoba ari aya mwisho, ntazorengana. Ayo mezi 42 ntazorenza ngo agire 43. Hariho igihe kizoshingwa gitegurwe, ico kiringo kizogirwa n'imyaka 3 n'igice, ariyo mezi 42. Iyo myaka 3 n'igice ivuye muri ca cumweru kigira 70 kizokongera guharurwa, kugira ngo abisirayeli bongere kuvugurwa no kunagurwa. Muri ico gihe mu bisirayeli bazoba bagarukiwe ko bongeye kwibukwa, kugira ngo hashingwe ibijya by'umweru byongere kuzuzwa. Murazi ko icumweru kigira 69 cabaye umunsi Yesu yinjira mu rusengero w'i Yerusalemu, bagasesereza impundu bavuga bati Hoziyana mu ijuru, bati hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. Muri ico gihe, muri iyo minsi nyene, muri iyo ndwi nyene, Yesu arabambwa, aradupfira, arangiza gusozera igikorwa camuzanye. Haleluya, Yesu ashimwe cane. Rero icumweru kigira 70 cabaye kirahagaritswe guharurwa, kugira ngo hazanwe ubuntu n'imbabazi ku banyamahanga. Kuko iyo hari guca harurwa icumweru kigira 70, byari guca bikomeza kugumya gahunda y'Abisirayeli gusa, nta munyamahanga yorokowe. Kuko rwa rusengero n'aya mategeko n'amabwirizwa ya Mose y'isezerano rya kera yari gukomeza bandanya. Ariko noneho haciye habanza kubaho igihe c'ubuntu n'igihe c'imbabazi, aho Yesu asengeye ku musaraba akavuga ngo data ubaharire kuko batazi ico bakora. Muri ico gihe niho hacatangurwa imbabazi ku banyamahanga, hatangurwa imbabazi ku bizera Yesu Kristo mwami n'umukiza wabo, ataco batanze, ataco biyo barasabwa, ariko bakizera uwabapfiriye. Rero hazogera igihe rero ico cumweru gikwiza ibyumweru 70 kigaruke. Muri ico cumweru rero hazobaho igice ca mbere, hanyuma habeho n'igice kigira kabiri. Hano rero baratubwira igice c'amezi 42
aho kizohabwa akanwa kavuga ibihambaye n'ibyo kurogota, gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42. aha kizorogota kizokwicara. Ni muri cage Yesu yavuze ngo nuko rero nimwabona ikizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma araca yiyubara. Ni muri ico gihe rero kizoca kija mu rusengero gitangure kwigamba, civuga ko ari we Mesiya, civuga ko ari we Kristo, civuga ko ari we Mana. Ico gihe rero abayuda niho bazotangura rero guhumuka, batangure kubona bati ibyo byose ubu n'ubuzimire, ubu n'ubuyobe. Abanyamahanga bobo benshi bazoba barayobye, kuko benshi bazoba barabakurikiye ubu buzimire. Na nuno munsi turabona ingene abantu benshi mu banyamahanga canke mu ishengero abakristo bagenda bakurikira ubuzimire bugenda bubakoreramwo, kuko bayobye bagakurikira iki gikoko. Bene data, nahawe nanje kugira ngo twongere kugabana kuba maso. Imana ishimwe cane. Umurongo wa 6 uravuga ngo giteranura akanwa kaco kirogota ku Mana, kirogota no kw'izina ryayo no kw'ihema ryayo no kubaba mw'ijuru. Imana idutabare. Kizokomeza muri ayo mezi 42, kizoteranura akanwa kirogote ku Mana, kirogote no kw'izina ryayo, ariryo zina rya Yesu rikomeye kandi rihambaye, izina rinyiganyiza mu ijuru no mw'isi, izina rinyiganyiza ni kuzimu, izina abo mu ijuru bubaha n'abo kw'isi bubaha n'abikuzimu bubaha, n'abadayimoni bararitinya. Iyo babonye Yesu barahunga bagatura ubuku. Iri zina kizorirogotako. Ariko mwene data, ndagira nkubwire ngo ntibizorenza amezi 42, ngo kizorogota no kw'ihema ryayo, kw'ihema y'Imana, ngo kizorogota no kubaba mw'ijuru. Bene data, iki gikoko kizokwigira gakomeye. Ico gihe muri ayo mezi 42 hazokorwa ibintu bihambaye bitari bwigere bibaho, aho umuntu buntu azohaguruka akaza yigamba yivuga ko ari we Mana, azokwicara mu rusengero ngo numugararije yishira hejuru y'icitwa Imana cyose ngo canke igisengwa. Imana idutabare bwoko bw'Imana. Nuko dukomeje rero umurongo w'indwi uravuga ngo gihabwa kurwanya bera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Bene data, aha rero ni muri bya bihe bikomeye, ni muri bya bihe bw'ubutegetsi bwa Antikristo ku mugaragaro, aho abantu bose bazotegekwa gushigwa ko ikimenyetso, kuzoshigwa ko urumenyetso. Abantu bose bazotegekwa kuja munsi y'ububasha bw'ubutegetsi bw'umwijima, kugira ngo uyu Antikristo azoba yamaze kwishira mu rusengero, abantu bazotwisanga bariko baramusenga. Aya madini mubona yayobye, aya madini mubona yazimiye, bamaze kwemera, bakemerana, bakazimizwa, bakabyemera. Ico gihe bazotegekwa kumupfukamira, kandi koko bazobikora, kuko baramaze kuyoba. Nico gihe nyene bazokwisanga babitanguye kera. Uno munsi abantu benshi barimo barabipratika, barimo barabikora mu buryo bw'umwuka, ariko ico gihe bazobikora ku mugaragaro, babishire mu ngiro, kuko ariko byapanzwe ngo kizorwanya bera, ngo kandi kibaneshe, ngo kandi kizotwara abo mw'isi bose, imiryango, amoko n'indimi n'amakungu bose bose bose, ngo n'amahanga yose. Umurongo w'8 uravuga ngo kandi abo kw'isi bose bazogisenga. Umuntu wese atanditswe izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanzwe kw'ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Mwene data, nimba izina ryawe ritanditswe, nimba izina ryawe ritarimwo, nimba izina ryawe ritashizwemwo muri ico gitabo uhereye ku kuremwa kw'isi, ndakwinginga mwene data wisuzume, wibaze, wirohoze, maze ubaze Imana, ubaze umutima, wongere gusuzuma ingeso zawe, hanyuma wibaze ati mbega amazina yanje aranditswe muri ca gitabo cy'ubugingo ca wa mwagazi w'intama umwe yatanzwe kw'ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Ngo abo mw'isi bose bazogisenga. Umuntu wese atari yaranditswe ngo ahabwe kuzamurwa, ngo ahabwe gukinjishwa, ngo ahabwe kumva inzamba y'akabanga, uwo azogisenga nta kabuza, kuko nta yandi matahiro, nta kundi azohunga, nta na hamwe azoshobora guhungira,
kuko abantu benshi bamaze kuzimira, bakazimirira mu by'isi, bakazimirira mu madini, bakazimira mu bibayobya. Bazokwisanga rero uwo munsi babitanguye kera, bagisenze kera, bagihimbaje kera. Nahawe mwene data nshuti y'umusaraba, nuko rero ngo abo mu isi bose bazogisenga, umuntu wese atigeze agaragara mu gitabo cy'ubugingo ngo ahamagagwe ngo yongere kugirirwa imbabazi, maze ngo arobanurwe ngo avanwe mu isi, azogisenga nta kabuza. Umurongo w'9 uravuga ngo namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumve, namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri, namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicishwa inkota. Aho niho ukwihangana kw'abera guserukira bo n'ukwizera kwabo. Yesu ashimwe cyane. Bene data, hano baratubwiye ku murongo w'9 ngo namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumve. Mwene data, amajambo n'ubusobanuro bwo muryo bwa mpwemu. Kuba ufise ugutwi ni kuba ufise mpwemu. Hari abantu benshi bafise amatwi, ariko akaba ari amatwi yo mw'isi, akaraba amatwi y'umubiri, akaraba ya matwi ayumva ibanezera, ukumva ibyo ubusobanuro bw'ibyo ukunda bikaba ari byo wemera, ukajana n'ibigezweho, ukajanwa na bishasha. Ariko hariho abafise amatwi ya mpwemu yera. Aya matwi ya mpwemu na matwi aguma kuca umuntu yahawe, aguma kuri ka gatanga ka mbere, aguma kuri za nyigisho za mbere z'ibanze, aguma ku rufatiro kugira ngo akomeze ntahava twagwisaho n'igikungero. Abantu benshi barataye izina rya Yesu bakurikira agatarutaro, bataye agatarutaro, batwawe n'iby'isi, baratwawe, barazimira, barayoba, ntibaba bagisubira kumenya ukuri kwa mbere, ukuri kw'imvaho. Amaraso ya Yesu barakengera, barasuzugura, ntibaba bakiyemera. Ariko hano jambo ry'Imana yavuze ngo namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumve. Nimba wuzuye mpwemu niwumve, nimba usobanurirwa na mpwemu niwumve, nimba utararonka mpwemu, senga usabe mpwemu agusobanurire, aguhishurire, akubwira aya majambo. Haleluya. Umurongo w'10 nawe uravuze ngo namba umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri. Aya majambo aravuze iki? Aravuze ko hari abantu benshi bagiye gutungurwa, hari abantu benshi bari mu madini bagiye gutungurwa, hari abantu benshi bagiye gufatwa mpiri, hari abantu benshi bayobezwa mu by'isi bikabayobya, bakabizobereramwo, bakabivogeramwo, ntibabivemwo, bikanka ko babivamwo. Wababwira ati vayo, bagahakana, bakakubwira yuko urimwo urabwumuka. Ariko mwene data, mpwemu yera ico yanditse kizosohora, ico Imana yavuze kizoshika. Aya majambo aravuze ngo namba hari umuntu yagerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri. Wewe kuva ukivuka, mbega wagerewe gufatwa mpiri? Ibyo kuvuga ngo wagerewe gufatwa mpiri bigaragarizwa mu gihe utigera ukora neza. Niyo ukoze neza uca uyivamo ukabireka, ntiwigera winanata ngo ubandanye gukora neza. Ariko mwene data, ndakugira inama ngo ureke ibyo by'isi, ngo ureke guma wihambira, ureke guma wizigitira. Ibyo bigiye kurimbuza, ugiye kugwa muri gehenomu, ugiye kuranduka. Niwumve abagiye gufatwa mpiri ngo namba umuntu yari yagenewe kwicishwa inkota azokwicishwa inkota. Uwicisha inkota abandi nawe azokwicishwa inkota. Ngo aho niho ubwenge buserukira. Mwene data, gira ubwenge, tahura, gira ubwenge, sobanukirwa, numenye ibihe turimo ko atari ibihe bisanzwe, numenye ubusobanuro bw'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, kugira ngo uvi uzimu uje ubuntu. Ijambo ry'Imana avuga ngo ikangure wowe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Nahawe mwene data rero aya majambo atubwiye iby'igikoko ca mbere. Haleluya. Hano twarimo turasobanura iby'igikoko ca mbere. Basoze rero batubwira yuko abantu benshi bagiye gufatwa mpiri. Basoze rero batubwira yuko ayo mezi 42 azorangira abantu benshi barimbutse, azorangira n'abaya madini yose arimbutse, azorangira n'abandi bose batizeye by'ukuri, bagahimbarirwa ibinyoma, bazorungikirwamwo ubuzimire bukabakoreramwo, bakarangira bose barimbutse. Mwene data, aha niho ubwenge buserukira. Ngaho rero nawe ca bugufi rero wihane, wongere kusuzuma, urabe ko woba warayobye ukazimizwa n'iki gikoko ca mbere. Turakomeje rero, reka duce twinjira mu gikoko kigira kabiri. Yesu ashimwe cyane. Igikoko kigira kabiri turagisoma tugihereye ku murongo w'11. Hano tugiye kumva ibihambaye.
hano ijambo ry'Imana ratubwira ngo kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mu isi gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama kivuga nk'igisato. Iki gikoko kigira kabiri Yohana yarakibonye abona gisokorotse mu isi, abona nanone gisokorotse mu isi. Ica mbere cavuye mu kiyaga, ariko ikico cavuye mu isi bisobanurwa ngo caje gifise iyindi shusho imeze nk'abantu, kuko isi nayo nyene igaragazwa abantu. Gisokorotse mu isi, gisokorotse mu bantu, isi casokorotse mu bantu b'inyama n'amaraso, naco nyene kizoza ari umuntu. Hanyuma rero Yohana aracitegereza ngo cari gifise amahembe abiri ngo nk'ay'umwagazi w'intama. Ico gikoko Yohana aracitegereza abona kimeze nk'umwami Yesu, abona kimeze nk'umwagazi w'intama. Ubwa mbere caje gishusha n'abantu, hanyuma kirasubira ciyambika ishusho y'ubukristo, cigira nka Yesu, cigaragaza nka Yesu. Yesu murazi ko yari umwagazi w'intama. Ahandi mu yandi majambo kizoza cigaragaza ko ari gikristo, ari umukristo, ari umuntu asenga, ari umuntu yobaje kugira ngo ayobye n'abasigaye. Abantu benshi bazozimizwa n'uyu. Uyu azoza ameze nka Kristo, azoza ameze nk'abakristo, azoza avuga nk'abakristo, azoza ameze nk'abantu basenga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntikizokwiyoberana. Abasenga mu mpwemu bazokimenya, ntikizoyoberana. Ngo kizoba gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama, ngo ariko kivuga nk'igisato. Amajambo ndetse n'ishusho byose bizogaragara yuko bimeze nk'abakristo, nk'abasenga mu mpwemu no mu kuri. Ariko ijwi ryaco kizotontoma, kizotontomera ku bantu. Kizoza gifise amategeko, kizoza gifise amatwara amasha, kizoza gifise kugira ngo kize kugobera no gutegeka. Kizoza kije guhata, kizoza kizanye guforosa. Kubw'ubwo bubasha rero nibwo bugaragaza igisato. Igisato ni ukuvuga ngo ni ikintu gitontoma, ni ikintu gishinga amategeko, ni ikintu gishinga ngo utagisenga azopfa, udashigikiye, utari muri urwo rutonde wese azohita acigwa urubanza, azohitwa afatwa mpiri, azohita yicishwa inkota, azohita himbagurwa. Ngo uzokwicishwa inkota nawe azokwicishwa iyindi. Kandi ngo nimba umuntu yagiriwe gufatwa mpiri, aho niho bizoba bigeze, kugira ngo bya bindi rero by'amategeko babishire mu ngiro, babishire mu ngiro. Abagirewe kwicwa bicwe, abagirewe gufatwa mpiri bafatwe mpiri, abagenewe gutwagwa mu munyororo batwagwe mu munyororo, abagenewe kurimbuka barimbuke. Iki gikoko kizoza gifise ishusho yo guhata no kugira ngo abari abakristo, abari abasenga, abari bacizigitiriye bazozimizwa n'aya magambo y'iki gikoko, kuko kizoza gisa n'umwagazi w'intama. Kizoza kimeze nk'umwana w'Imana, ariko kizoza gifise ijwi nk'iry'igisato. Umurongo wa 12 wavuze ngo kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yaco, kigobera isi n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere cakize uruguma rwocishe. Aha rero hageze mu bihe by'akarindane, ni muri ya mezi 42, ya mezi yo kugira ngo haze ibitigeze kubaho. Hazoba hari umubabaro mwinshi, hazoba hari hamwe n'itotezwa, hazoba hari kurondegwa kw'abakristo, abasenga muri ico gihe bazohamwa. Ngo kizoganzisha ububasha bwose bwa ca gisato, kizoganzisha ububasha bwose bwa Satani, kizoganzisha ububasha bwose bwa yanzoka. Nukuvuga ngo mu maso yaco kizogobera isi, kizogobera abatuye isi. Mu yandi majambo isi n'abantu. Casokorotse mu isi, casokorotse mu bantu, ariko kije gutegeka abantu. Kizogobera abantu rero n'abayituye ko bose. Nukuvuga ngo abari kwisi bose ngo bazosenga ca gikoko ca mbere, bazosenga ca gikoko ca mbere, kimwe cigera gukira uruguma rwocishe. Bwa butegetsi bwigeze kubaho inyuma y'ugusenga kw'intumwa, bwa butegetsi kwigeze kubaho bugakuraho ugusenga, bugakuraho programa yashinzwe na Yesu, yashinzwe n'intumwa. Ijya programa izongera igarukanwe, ariko ho bizoba biri mu rwego rukomeye kandi ruhanitse. Hazoba hari ubuzimire bw'ubuhenebere. Hanyuma rero umurongo wa 13 haravuga ngo kandi gikora ibimenyetso bihambaye
kimanura umuriro uva mu ijuru utibukira kw'isi mu maso y'abantu, ngo kandi kizokora ibimenyetso, kizogerageza gutegeka no guhata abantu kugezaho abantu nibananirana, nibagaragara yuko bataremera, kizoca kimanura umuriro, kizomanura umuriro. Aho mu kirere bazohindura nka televiziyo, batangure kuhagira ibishusho, batangure kuzana aha mu kirere amasatelite atangure gukoreshwa n'ico gikoko. Hanyuma rero batangure kubwira abantu yuko abaduganywe mu ijuru, abaduze mu bihe vy'inzamba, abo Yesu yatwaye, gitangure kuzana ibishusho n'ibishushanyo n'ibigereranyo. Nk'uko uno munsi utanguye kubona abantu benshi bafata abantu ibitari byo, ugasanga abantu bariko baratamba kandi atariko biri, batigeze batambana. Ugasanga abantu bafatanya amaboko kandi batigeze bahura. Ugasanga ingwishengero riraduze, ukabona ngo ishengero riraduze kandi bitigeze bibaho. Ukabona ngo Yesu araje, ukabona ngo Yesu aramanutse kandi bitigeze bibaho. Ukabona ngo nguriya n'umumarayika kuri YouTube kandi bitigeze bibaho. Bijya rero bazobizana babishiraho hejuru, batangure kuhenda abantu batangure kuvuga abajenago, batangure kuvuga bati koko ibi bintu koko, ati nivyo, ati nta muntu arigera akora bene ibi. Ivyo byose bigiye gukorwa, ivyo byose bigiye gukorwa n'iki gikoko. Iki gikoko kigira kabiri kizoza guhenda abakristo, kizoza gifise amagambo yo kubwira abantu ivyamwemu, ariko kizoba ari umuvugishwa w'ibinyoma, azoba ari umuvugishwa w'ibinyoma. Iki gikoko kigira kabiri ni umuvugishwa w'ibinyoma. Uyu niwe muvugishwa w'ibinyoma, azoza guhenda abantu, abategeka ngo basenge antikristo, abategeka ko bategerezwa kwemera kandi ko batazokwemera bazopfa bazohona. Umurongo wa 14 wavuze ngo kizimirisha ababa kw'isi ibimenyetso cahawe gukorera mu maso ya ca gikoko, kibarira ababa kw'isi gukora igishushanyo ca gikoko cari n'uruguma rw'inkota, kigahava kikabaho. Uyu muvugishwa w'ibinyoma arico gikoko kigira kabiri, gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama, kizoza guhenda abantu, kizoza guhenda abakristo, abari basigaye batarimbutse batazimiye. Kizobazimirisha ibimenyetso ndetse n'ibitangaza, kizoza kubwira ababa kw'isi gukora igishushanyo, ico bita intelligence artificielle. Iki gishushanyo citwa intelligence artificielle byinshi byaratanguye gukorwa, benshi baratanguye kubibona. Ibirobo bivuga, ibirobo bitegeka, ibirobo bikora mu masosiyete, mu mayizine, biramaze gutangura gushigwa muri pratique. Iki gishushanyo rero kizoza ari intelligence artificielle, ariko hazogera igihe gihabwe ubutegetsi n'ububasha, gitangure kuvuga nk'umuntu. Hano baravuze ngo kizotegeka baba kw'isi gukora igishushanyo ca gikoko cari n'uruguma rw'inkota, kigahava kikabaho. Kizotegeka abantu. Iki gikoko canke umuvugishwa w'inyoma azotegeka abatuye isi nk'uko benshi bamaze kubitegekwa. Benshi bamaze gutegekwa guhimbaza no gushira imbere amarobo. Kizotegeka abantu gushiraho igishushanyo, hanyuma gice gishiramwo impwemu, ico gishushanyo impwemu y'umudayimoni, nk'uko amarobo no munsi atarimo arakoreshwa mu buryo busanzwe, arimo arakoreshwa mu buryo bwa kidayimoni. Rero uyu muvugishwa w'inyoma azozana imyuka iyovya y'abadayimoni, ayishire muri iki intelligence artificielle, muri iki gishushanyo, muri iki gikoko c'igishushanyo c'igipupe c'igicurano, ariko gifise intelligence artificielle. Iyo intelligence artificielle nukuvuga ngo abantu bazotegekwa kugikora, hanyuma ico gikoko kizohita rero gihabwa kwicisha abatazogisenga. Hano ikizokwicisha abatazogisenga ni kirobo kizoba cakozwe, kizoba cacuzwe, hanyuma kigashigwamwo imyuka y'abadayimoni, kigashigwamwo iyo myuka kigishizwemwo na wa muvugishwa w'ibinyoma. Umurongo wa 15 uravuga ngo gihabwa guha ico gishushanyo c'igikoko guhumeka, ngo ico gishushanyo c'igikoko kivuge kandi cicishe abatazogisenga bose. Kizohabwa guhumeka.
iki intelligence artificielle benshi bamaze kubibone, baramaze kuza ku rubuga kw'isi mu bihugu biteye imbere hirya no hino biratanguye gukora, ariko ibi ni intango y'ukuramukwa, ni ibihe biriko biraganisha isi mu bihe vya nyuma. Hazoza rero igishushanyo nyezina, ico gishushanyo kizoza ari cyo kwicisha abatazogisenga. Umurongo wa 16 ca gishushanyo nyene arico bita intelligence artificielle, iki turiko turavuga hano cahawe imbaraga na wa muvugishwa w'ibinyoma. Uyu muvugishwa w'ibinyoma niwe ca gikoko kigira kabiri. Rero kino gishushanyo citwa intelligence artificielle kizoza, umurongo wa 16 uravuga ngo kigera ko bose, aboroshe n'abahambaye, n'abatunzi n'aboro, n'abidegemvya n'abagurano, bashirwa ku ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga. Bene data, nimwumve ingene isi izosigara iyobowe n'ikirobo, izosigara iyobowe n'iki intelligence artificielle. Ntazoba ari umuntu yavutse mu bantu, ntazoba ari umuntu yavutse nk'uko abandi bose twavutse. Kizoza ari ikintu cakozwe n'amaboko y'abantu, ariko kizosohora itegeko ngo kizotegeka ko abantu bose, aboroshe n'abahambaye, abatunzi n'aboro, abidegemvya n'abagurano, bose bashirwa ku ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga. Ntawe uzohakana, kuko abantu benshi nuba rubu birukanga inyuma y'ubutunzi, birukanga inyuma y'amaronko, birukanga inyuma y'iterambere. Iyo babonye ibyo bintu by'ibirobo barabihimbaza, bakabishigikira, bakavyemera. Imishinga myinshi imaze gushira imbere ibyo, kandi abatunzi benshi barimwo barabisunika babikwega kugira ngo isi yobogwe n'amarobo. Rero ico gihe abantu bose kubw'ubutunzi no gushaka gutunga no gutunganirwa no gushaka kuroranirwa mw'isi bazogisenga, bazokwisanga bamaze gushikwa ku ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga. Mu yandi majambo, bazoshigwamwo twa twuma canke bya biharuro. Ivyo biharuro nivyo bizotuma buri muntu wese ahabwa kubaho, ahabwa kugura, ahabwa gushora, ahabwa kudandaza, ahabwa gutera imbere, ahabwa kubandanya ivy'amaronko, no kugira ngo ashobore kurwanya ubukene maze atunge. Abantu benshi bazoba baremeye iyi systeme, nibo bazoba bafise ubutunzi, nibo bazoba bafise amaronko. Abantu benshi bazovuga ati none ko jeho nsigaye inyuma, bace bajamwo bavyemere nabo babihabwe, ariko buzoba ari ubuzimire, kuzoba ari kurimbuka. Nuko rero hano ngo kizoshirwa mu ruhanga no ku kiganza c'iburyo. Abantu benshi bagiye kuvyemera, bagiye kubishigwamwo, bagiye kuvyemera. Umurongo wa 17 uravuze ngo kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura canke icashora atari ufise ico kimenyetso, nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aya majambo n'amajambo akomeye cane, ngo kandi ngo hazoshingwa itegeko ko hatagira umuntu numwe yemererwa kugira icagura canke icashora. Ntawe uzokwemererwa kuja mu isoko, ntawe uzokwemererwa kuja gushora. Utwafise ntazoronka utumugurira, kandi ntawe uzokwemererwa kuja kugura adafise ico kimenyetso, ni igitigiri c'izina ryaco. Ndagira ngo mbibutse abantu babonye covid canke corona, mwarabonye yuko atawemererwa kuja mu isoko, atawemererwa kuja muri restaurant, ntawari yemerewe kuja mu ndege adafise ijya code yitwa QR. Ijya code QR niyo yamwemerera, niyo yamuha uburenganzira. Abantu benshi bari barahawe visa yo kugira ngo bashobore kuja mu bindi bihugu, abandi bari barahawe kugira ngo utacanshije rujya rucanjo ntiyari yemerewe no kuja kwa muganga. Ibyo byose bizokongera rero bigaruke, kandi bizoza mu rwego rw'amategeko ndetse n'ububasha. Utazovyemera ntaco azobasha guhabwa muri societe canke mu bantu. Ntawe uzokwemererwa gushora canke ngo agire icagura adafise ico gitigiri, aca adafise iyo code nk'ijya code ya QR, ngo atari ufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Iki gitigiri kizoba ari ico kigize umuntu. Umuntu wese ntaco azoba amaze kiretse igitigiri c'inimero bamuhaye. Ijya nimero baguhaye bazoguha, iyo niyo izoba ifise umumaro, iyo niyo bazorondeza, kandi zorondegwa n'ibimashini bizoba vyarabigenewe yuko icyo cyuma kitayikubonyemo iyo nimero bazoca bahita bagusubiza inyuma, kandi ico gihe uzohita uyisanga
uri muri ndibuze, uri mu kaga. Umurongo wa 18 uravuga ngo aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharure igitigiri c'ico gikoko n'igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco n'666. Bene data bwoko bw'Imana, ngo aho niho umutima w'ubwenge userukira. Aha niho injijuke ziserukira. Ubu bwenge si ubwigwa muri kaminuza, ubu bwenge si ubwigwa muri universite, ubu bwenge si umwe bwigwa mu mashuri, ariko ubu bwenge nubwo abasenga, nubwo abiyeza. Ngo ufise ubwenge naharure igitigiri c'ico gikoko. Igitigiri c'ico gikoko giharure ngo ni igitigiri c'umuntu, ngo igitigiri caco ngo n'666. Ni ukuvuga ngo iki gishushanyo caje bagishushanije muri ca gikoko kimwe cigera kuba gifise uruguma gocishe hanyuma kigakira. Rero ngo iki gitigiri kizoba ari igitigiri ca kiriya gikoko, iriya nyamaswa ya mbere, ya nyamaswa ariyo Antikristo, ya nyamaswa ariyo wamuhakanyi, wamugararije yishira hejuru y'icitwa Imana canke igisengwa. Mwene data nshuti y'umusaraba, nahawe kugira ngo ntuzoshigwe kw'izo nimero, ntuzoshigwe kw'ico gikoko. Nube maso kandi ugabe. Yesu akugirire neza. Haleluya bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cane. Reka turangize dusenga Imana. Wera Mana ikomeye, ngushimiye ngukengurukira kuri ubutumwa bwiza bwongeye gushikirizwa abera bose, ababwumvise bose. Mwami ubahe gukanguka no kuba maso, babere maso ubugingo, kandi bitegure gusanganira umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba gutora ishengero. Ndasengeye umugeni wa Kristo yongere kuvugutirwa no kwezwa no gutunganywa, kugira ngo mwami yinjire mu kugororoka kw'Imana, yinjire mu Kristo nyabwo, arike kuyoba, arike kuzimira. Ndabigushimiye, zina ryawe rihabwa icubahiro, ndabisenze nizeye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Haleluya, haleluya, amen, amen.